Abanyacarama sasa ni benshi barashoboye barafise impano zirenze sana mugabo rero bafise ibintu vyabo nyene nanje ntazi yo biva ndivuze muri rusangi ndabivuze muri rusangi abanyacarama n'abantu kwanza bakunda ibintu barashinuka sana barakunda izamfa urumva ico nshatse kuvuga ndashaka kubivuga neza kugira ngo bari kwa izamfa abana urabizi abana nawe urabizi gusa baranarenza urazufashe na hit abana baba bizana abana babizi usanzwe ufise rero ingeso yo kubakunda rero ubugiye kandi hajya rero ibintu ewana nk'ivyo biragusubiza inyuma uba tamwanya ubugifise kuri focus yawe umva nimba wari ufise umwanya wo gukora ibi uwundi mwanya utamva ubu partajije umwanya wawe ahantu habiri kundi zamfa sana barakunda abana kwe Alvin yarambye ati peti yangu arakunda kuvuga ati peti yangu ambwira ati peti yangu kweri urafise talent ati we nko mu myaka iri imbere muri future ndakubona kuzobura umuntu wa danger ndavuga ati wa thanks kweri ati ivyo bintu uzanye mu Burundi ewana ni bake uruwa mbere kweri nanje naramushimiye ko namubwira ati respect yimereye neza sana kweri ewana big up man thanks kandi akajambo kame kuri AlvinS Lavash uri hose menya ko ewana uremewe tu yego kweri shakuzoki naye nani na man bagatesa man ekache nambura n'amarori kwa kamera fresh yambwiye ati bro je narapambanye ewa je narabaye n'imbwa je nanje camvuga na shinutse camvuga nabaye imbwa desha acambwira ati we dogo we navuze ati nabaye imbwa bisigura ko natigise ahabwo we ce ndaguhanuye fata iki gicupa mfise ibaza igicupa ca kinju ugenda uvoma amazi yatanganyika yose yamare ngo cyo umustar uribaza ivyo bintu nibarwa nanje camvuga nirutse kweri kuko mu bisanzwe je si nka team si wa mukobwa nshira mu team umva mbashaka ngume mpindura umumefu ngume mpindura hari gihe rero usanga atabazi kwactinga rero ico rero nico kigoye cyane shushu wowe genda yige kwactinga abakobwa baruzuye yego kweri Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is? Oh yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Ndabwati ndagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already easy gentlemen, call us subscribe kugira ngo uturabona professional interview, uturahabwa update news kuri kamera kumena airfetch carf ni watuma image ibona imeze neza cyane ni watuma sound uyumva imeze fresh sana ni muri cha kiganiro tubabwiza ukuri sho cha kiganiro kigo akajyo keza ko kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibanyeho gute. My name is Radio this Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, uno musi mugwaye bwa Lloyd TV ndagufitiye umwe mu bajene novuga neza yuko afise impano idasanzwe. Reka tumwite cha gipeti, reka tumwite gwagwan, reka tumwite gwa rudogo, reka tumwite small boy uchongereza man. Wagwan blood umeze fresh. You know what it is man. Kirigite bro. Jenny salama and fresh. Everything blessed kweli ndashima Mungu. N'abantu baki. Kweli ka abantu bake bro. Isiri kwa abantu benshi man. Bakuzi ba Lloyd TV hakwisara abantu benshi bro. Why abantu bake man? Nshima abantu bake kuko hariyo abagize ico bamfasha n'abandi umengo wapi. Nico gituma rero that's why nshima abantu bake. Wagwana akajambo kamare ku bantu bagufasha bro. Abantu bafasha kweli big up. Mukomeze munje imbere kweli nanje naha nzobaryohera iki niki kabiksa. Wagwana Chatan yola Raskiri mana yandi mazina na yahe bro? Je amazina nahawe n'abavyeyi ni Akimana Donted. Amara amazina y'ubuhizi nararavye mbona nyene ndi cagipeti nyene kivurugana yugire atireka nite cacana. Dusubire inyuma gato ya bro. Cacana javuye ku deni kiye kintu cabaye kavuga ati guhera no musi reka nitwe cacana bro.
je narabonye ati jengira nilance mu boro za comedy ati nilanshije naho sinokwita izina nyene rifo ugira izina rihabura nyene nuko naryumvise avuga atahabuka je nanje niri gwa rudogo gwavurugana muri quartier gwa rupeti nyene ruguma ruvurugana mvuga ati yo reka nite cacana ugira ibintu binaryohe bien sasa brother you get kudruga uri cacana man abademu ni bakubwira ati cacana wapi man je urakura bro ikiwe jerega sinzi no kudraga rero nico gituma mba nipoye kwera ibintu by'abana kwera ibirande hanje ukuntu simfise amasoni ndatinya abakobwa turi kumwe na cacana kuva mu cyarama neza na neza iwabo n'impano turazi neza yuko mu cyarama hakunze kuva abanyempano benshi hariho ba Tyler 6 Demana hariho ba OLG Olege Ugwego hariho ba Shmado hariho ba John Jane hariho ujya mu bro akunda gukorana na Shmado ba Kidef wagwana Kidef big up sana brother mu cyarama no vuga neza yuko hakunze kuboneka impano nyinshi cyane from Cyarama sasa brother kiri gute sasa man mu Cyarama rero abo ni nabuzi abapeti ni umva ninzu kunzu umumose abafise ibyo akora bafise impano zirenze rero barabishoboye kweri barashoboye sana abanyacyarama kabisa mbere ko tujya kubindi cye kubandi reka duhere kwanza ku mugabo wa brother wavuze ati je naravye mbere ko nirasa mu mugabo wa comedy ndavuga ati bro reka nite cyane sasa brother ugitangura no mu mugabo wa comedy wari wabipanze gute bro J Boro nari ndayimaranye ikintu cha Truaza je nararavye nk'imyaka 3 ntari lance ndapo ariko ubona impano ko ndayifise gusa intangura zikwigoye biba bigoye sana je narabona comedy zo mu Burundi ari ibintu wana CUI sindi byo barimo ni ibintu nyene bikuze ndabona ko habuze comedy y'abajene comedy y'abaji yerekana ivyo abajene barimwo baryoherwe bose umva comedy zo mu Burundi kenshi usanga ari zimwe abari ibintu vya wa induru nyinshi umugabo yahevye umugore umugabo yateye inda umugabo yaciye nk'umugore abantu bafuye injya ndavuga ati ifu umuntu azane comedy z'abaji baryoherwe ibintu babayemwo uku nuku udukomedi duhera kandi sometimes tutanavuga kandi udukomedi duto nito tuba tunatesa ndavuga ati ibintu je ndabishoboye ndavuga ati rero ca ndapowa mwishoreye ca ndilansa ntanguye mbona abajene babikunze ndavuga ati reka nkomeze kwera nkuko bivuze novuga ko numwe mu bakinyi ba comedy bakuze gukina comedy novuga zitandukanye n'izabandi benshi ndavuga comedy zitandukanye n'izaba Gasore n'izaba Mutima n'izaba Iri Defense ni comedy novuga neza yuko ubona neza ko zirimo ubwenge bro ndavuga cyane ni comedy usanga zirimo ubwenge sana zirimo creation zirimo ubuhinga man novuga zigoye gutegura zikinwa kubera habaye kwicara kwiyumvira gati ngire nkora iki ndayitangure gute ndayimare gute ndayishire mu nyigisho nyabaki sasa brother ijya creation yavuye kuki wayikuye je narabonye hago mu Burundi niho twari dutanzwe nara medita sana amafilme yo hanze amakomedi yo muri Nigeria sana urabibona byaba ari ibintu ntawe utumva ikirimi cabo warashobora kurabahura ukamenya ivyo bagize nawe utumvise ivyo bavuze gusa action warayibona camvuga ati ni ibintu birakeneye mu Burundi tireka ndavyinjiremo hano ari comedy naravye yawe man mera kubwiye ati bro kirigite man kumanota ni saa yawe umujene yari karamesa impuzu imwe bro ngo bana abashinuye ngo ngire mpeze aciye azana impuzu zose wamaze imyaka ingahe ari kuramesa amaze nk'imyaka nka 30 nkimesa umumera nasaza nazara ndanavyara buzukuruza yewana nkimesa manavuze ati sa ujama y'icreation sasa brother wavuze ati je maze kuzana ya creation abantu barayikunze ugikina video ya mbere nkuko bivuze ati nabibonye hanze za Nigeria he na hehe urabona ko izokunda nkuko iri kirakunda no munsi oya je kawaida natanguye atana page fise atana platform yose mfise zari za boro ni filma aka video gato ngashira kuri WhatsApp kize kuri WhatsApp nkabona abajene bose kame bagatora bagashirako bukagera kure ndavuga ati ubu buntu nibwoherera aha kandabugire platform nze ndabuposta ndaza abantu bazobukunda buca bukunda uko tuvuga ati rero reka mbatemwo man n'ubu rero niyo nkitangura ahubwo niho nari nkitangura maze ubu rero ni kubatamwe rero ibintu biri clean sana
biri clean sana ariko muri video zawe turabona abana benshi bro turabona abana benshi bameze fresh nabo murabona ni intango turabona ibyabyana byo mucarama mbega bajya bakugunda gukoresha nawo mucarama cyangwa wabakuye mu yandi makota mbere bo mucarama ni bake kenshi nabo mu zindi quartier nyene ndamubwira kaza tugakora gusa kenshi ibintu by'abakobwa biba bigoye kuko benshi ntibaramenyera kwactinga kuko mu bisanzwe je si nka team si wa mukobwa ashira mu team mva mbashaka ngume mpindura umumefu ngume mpindura hari gihe rero usanga atabazi kwactinga rero ico rero nico kigoye cyane ndashaka kubwire gatoya mu bakobwa bose maze gukinana ruhiye mukobwa yakugoye kuronka mukobwa yangoye kuronka gatsi umudemu mu bakobwa bose nakoresheje kuko uvuze ati ndagenda mpindura ruhiye mukobwa yakugoye kuronka uvuga ati abantu umudemu namukoresheje byangoye man mu bisanzwe ntibarangora cyane kuko ariko hari uwakugoye kurusha abandi ndashaka rumbwira umudemu umwe wibuka yakugoye kurusha abandi hari umubebe nyene abakeneye tu aze anywe uco byumva na ibintu by'abacucu anywe nk'ivyo nivyo novuga ko bigoye gusa hanini ntivyangoye kuko abakobwa ntibaratangura kungwa kuko niho nkitangura umva ndafise ama project menshi mbona nyene nanje ko azongora nkavuga ati ama project nkanatinya kuyakora ndashaka uhe message umukobwa umwe yakugoye man gukinisha shushu gitse muhe message iri serie man message iri serie let's go ati kenshi bangora kwactinga tu man let's go sasa muhe message uzi yakugoye yangoye umve kwanza enzo gutamwo bro shushu wowe genda ige kwactinga bakobwa baruzuye ego kwi sasa kiri gite man jeni salam brother ni comedy novuga ko imeze neza cyane ni comedy novuga ko hakunze kubonekamo n'ama publicity y'abandi bantu ndavuga hari comedy nabonye wakore AlvinS la vache original navuga neza yuko ni comedy yatembereye cyane ni comedy ikimwe neza ni comedy novuga ko AlvinS byari ibintu vya hit ubwo ati peti yangu hit iragoye kwe Alvin ngahinduka imbwa timani no kora iki kugira umustar menyekane ndonke hit nkawe bro Alvin yakubwiye gute bro Alvin muri rya video ukuntu twayikoze cyangwa muri rya video byo yambwiye ibyo yakubari yambwiye ati bro je narapambanye je narabaye nimbwa je nanje cyamvugana shinuze cyamvugana abaye imbwa desha acambwira ati we dogo we navuze ati nabaye imbwa bwisigura ko natigise ahabwo we cyo ndaguhanuye fata iki gicupa mfise ibaza igicupa ca kinju ugenda uvoma amazi yatanganyika yose yamare ngo cyo umustar uribaza ivyo bintu nibarwa nanje camvuga nirutse kweri abantu uravoma biranka manu bone bori ruzuye fo iruzura ejya boro novuga ko ekina uri kumena AlvinS mwakoreye mucarama oya twari muri Asiatique aho Alvin aba ico gihe mengo niho yabaye ndashaka rombwire kugira mukore ejya boro na Alvin byavuye kuri AlvinS canke byavuye kuri wewe waramusabira avuga ati brother ndashaka dukorana iboro canke byavuye kuri Alvin bivanye nuko nawe nyene asanzwe ari umukinnyi bakomeye ingene byagenze ni histoire ndende ingene byagenze narigeze kugira aga challenge ka Alvin karimo comedy ndagaposta kuri aga challenge kajanye n'iki yari video irimo indirimbo yiwe ijyangwa kadaje ndamutaginga Alvin acaranyandikira aranslidinga DM yampaye audio kwanze uyo munsi arambwira ati peti yangu iyi video ikozwe neza yimereye fresh kweri ati video ikozwe neza sana nayishimye arayipartage ashoboka hose arayikomanta sana je nanje bibaye ko ndavuga ati canamubwira ati boss kirigitse ahubwo je ndafise aga creation ka fresh twokorana kandi wogashima reka ndakakubwire wumve ukuntu kifashe umujene ameze fresh naramubwiye ndamubwira aravyumva mbwira ati peti yangu yo boroni ya fresh ati wowe ipange neza amucumbwira dukore naripanze fresh ndaguhamwe turakora kandi urabona video yari ikaze bana fresh man video yari sara imiduga nk'itanu ebana nanje mba nifunze nyene ubwo ibintu bigende fresh hama video iragenda neza turayipost bigenda neza yego kweri ngiye kintu kundira AlvinS bivaye no ko wamo Alvin ari humble sana Alvin n'umuntu ari kumana kubwira ukuntu bimeze nta bintu byo kugara bya danger arazi struggle avuga ati umupeti nawo ndaza ari gutigita kanani ndamufavorize kandi respect my bro ndashima sana commentaire ya mbere ni wewe kandi ndashima kweri yego kabisa wiyakiriye gute gukorana AlvinS ko AlvinS ni umwe mu bantu mu Burundi novuga neza yuko
bari hit ashobora gukora ikintu kikaba kikagira movement kikamenyekana wiyakiriye gute gukorana na AlvinS? jeyo day ya mbere dushutinga video nararyohewe tu video yose twayimaze byose byagenze fresh ndumva ko ndyohewe video naranayirarana nkayira bitara na postinga nkavuga ati ni hit wallahi ndabawo takuwa hit kabisa ndayimurungikiye aranambwira ati peti yangu y'iboro ni bisazi tiwereze giri reka tuyiteko hama ibintu bigende fresh kandi ijya video kweri niyo yatumye kwera abantu babibona tu ivyo ndimo ubundi wamengo ndiko nkina ibintu by'ama blag niyo babonye ko ndi serie tu kabisa uravuze ko wakorana na AlvinS uvuga ko vyakunezereye abantu benshi kintu tubuze mu buzima tubuze abantu baduhanura niye muntu wibuka AlvinS yaguhaye bro after ijya video man bivanye nuko yakubonye ukina bivanye nuko yakubonye actinga bivanye n'impano yawe yabonye ko novuga neza yuko je ndi umwe mu bemeza neza yo kufisa impano bro thanks wagwana niye wibuka AlvinS yaguhaye nk'impano Alvin yarambye ati peti yangu arakunda kuvuga ati peti yangu ambwira ati peti yangu kweri urafite talent ati we nko mu myaka iri imbere muri future ndakubona kuzobura umuntu wa danger ndavuga ati wa thanks kwera ati ivyo bintu uzanye mu Burundi ewana ni bake uruwa mbere kweri nanje naramushimiye ko namubwira ati respect yimereye neza sana kweri ewana big up man thanks kandi akajambo kame kuri AlvinS lavage uri hose menya ko ewana uremewe tu yego kweri shakuzokina na man bagatesa man ekache nambura n'amarori kamera fresh byo bitesa man ako kabora hari umuntu yakambwiye man tujya mu jama kina na AlvinS ari kumena na kubera kuya kuboro ngo AlvinS akunda gukina na ugasanga iboro yabaye hit acambye ati umupeti rero akina na AlvinS bari kumena byo bisa neza byo bitesa ukuntu man Jena avuga ati nanje umujinzo kamukubita ukaboro nombe ko bimeze fresh man yo gire je creation ndabifise kweri n'ubu nyene kweri bigenze neza je kawaida ndafise mfise ama project menshi ndafise ama project menshi kandi arabitse kandi ico yomenya Alvin ico yomenya ijya video man nari ndayibitse haraciye nk'imyaka 2 wifise ndayifise mvuga ati yanditse ndafise agakaye kanditswe ndavuga ati je one day sinzi naho tuzohurira gusa je one day ndazi iyi video ndayibikiyeho yari hashtag kuri Alvin yari navuga ati deza ntaratangura no gukina byari byanditse ati iyi ndandikiye mfise byinshi ndafise ni ball nyene mvuga ati inzo ikinira muri Amerika gusa nimba bitarashika stay I choose to stay ndayibitse abandi bantu wandikiye bari hitting ya mu Burundi muto wanditse par exemple nk'abandi bro ba Fizo hariyo wandi zokina na Fizo now ndabizi tuzoyikina abandi benshi ndashaka kubavuge man kugira ngo nivyashoboka Fizo ba drama bande abantu bose bari hit nyene mba ndabafitiye ubuntu ubu creation nyene bijanye n'ivyo barimo tu bisa n'ivyo barimo kandi boro zanje ziba zinatesa nk'ubu nka dramati niye boro ubona wo makubwira ko boro ya danje man utayibona uzoyibona man ndayivuzeho nyene ngaha ngo bamwayumvise umva yo bigashi yoja gusoka igashi yego ariko zirahari zo atari dramati nawe we n'ubu nyene niyo birahari bana ni bose ba Natasha bande abastare bose basabi bose boro nyene za fresh zihabura nyene ku mugaro wiwe nyene ubutese bana kabisa brother hari na comedy nabonye wakoreye nani ujya mu styliste nani K-Mars mbe ugira ko na K-Mars naho byavuye kuri K-Mars cyane ni wewe nyene tuvuga ati bana je nkeneye gukora ibintu biri high sana K-Mars twahuriye mu bwiza nyene ha boro ku kagado nyene bari bateramye ndapowa K-Mars rero naramuramukije arambwira ati peti yangu wenda kubuzi ati yaranambwira ati hari video nigeze gukora yitwa ya Rampaye yarimo ijyangoma ya Bakivumbi arambwira ati peti yangu ati sinzi ko wabonye ko Kivumbi yakugize report nk'inshuro nka 3 ati jya video general imwerese turi kumwe aravuga ati aba peti ni fresh acha kubita report turi kumwe naho nyene ndamushima kweri video yarageze kure iyo video nari kumwe n'abajene nguma mvuga ati ya Rampaye muze kwirabira tesa amareke masa ambwiye yuko je nanje mfise mind renze ndavuga ati ibintu nivyoherera ati boy ahubwo wetegura akantu dukora akantu kajanye n'ivyo urimwo nkora aga publicité ka fresh dukore ivyunguka nyene kimyaki nta macha turategura ndapanga ndazana ivyana turakora video iryoshe sana
bica bigenda neza uko kweri. Yes, bakuzi ba Loyal TV ndibaza wavyumvise ni byinshi bigiye bitandukanye yakoranye n'abaririmvyi benshi ndavuga AlvinS yakoranye na benshi ndavuga K-Mars ndumva yuko afite na project nyinshi azokorana na ba Dramati ba Big Fizzo ba D1 n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko rero brother reka dusubire iwanyu mu Carama gato mbere ko turangiza ikiganiro mu Carama hakunze kuva abanyempano benshi ndavuga ba Olege ba Taylor 6 Demana ba Smado n'abandi benshi ba John Jane n'abandi benshi bagiye batandukanye ariko biravuga ko impano z'abanyacarama zigarukire hafi bivanye n'ibintu bigiye bitandukanye n'inyifato zabo na peti baza bafite impano ariko zimara igihe gitoya ku ruhande rwawe nk'umunyacarama ubona biva abanyacarama sasa ni benshi barashoboye barafite impano zirenze sana mugabo rero bafite ibintu byabo nyene nanje ntazi yo biva ndivuze muri rusangi ndabivuze muri rusangi abanyacarama n'abantu kwanza bakunda ibintu barashinuka sana barakunda izamfa urumva ico nshatse kuvuga ndashaka kubivuga neza kugira ngo bariko izamfa abana urabizi abana na urabizi gusa baranarenza urazufashe na hiti abana baba bitsana abana babizi usanga ufise rero ingeso yo kubakunda rero ubugiye kandi hajya rero ibintu ewana nk'ivyo biragusubiza inyuma uba ta mwanya ubugifise kuri focus yawe umva nimba wari ufise umwanya wo gukora ibi uwundi mwanya utamva ubupartagije umwanya wawe ahantu habiri kundi zamfa sana barakunda abana kwe ku ruhande gobona ko abasubira inyuma keshi biterwa n'abakobwa mani ahanini kweri sha nka 70% agenda yibona 70% yo gukunda abakobwa ibintu byinshi nyene abanyacarama turashoboye mugabo rero maze ewana twikebuke dupoye kuri talent yacu dukore mugabo ivyo bindi navyo abana bazokwizana ufite amahera menshi urabizi ufumu yarondera hakiri kare hama ubijemwo after nk'akarorero nawe uzi yasubiye inyuma kubera abakobwa kuva mu Carama abanyacarama ni benshi singomvye kubavuga amazina urabizi kirazira kwinjira mu gusa nawe ubabona ma sinda kubivuga kirazira kwinjira mu buzima bw'umuntu ntubuzi focus yiwe arimwo ntubuzi ico ashaka gusa namwe muba mubibona maze akajambo kamwe kuwasubiye inyuma kugira turangize kubasubiye inyuma yayi kubera abakobwa ariko ntumuvuga izina nko wabivuze usanga hari rimwe atabari vyiza ariko ndashaka basi umuhe message kugira ngo message no ntacayibona bro kora hit urazifise amahiti muri nayo ingabirano muri nayo sinzi ivyo muba murimwo sinzi ivyo muko murapanga gusa mukore kweri ni benshi man si umwe si babiri ni benshi ni nka bosse akore areke kwishinga inkumi nyene areke kwishinga ivyo bizoza after abanza akore kweri brother thank you so much brother thanks kweri ebana kandi brother courage sana big bro ivyo ukora ufise impano kandi nibaze neza yuko niwabikora ucishinza abakobwa uzogera kure sana brother je ndatinya abakobwa nabivuze ndabatinya sana sinzi kujaga merci nawe akajambo kanyuma turangize men kajambo kamwe kuri Loyal TV mwakoze kunyakira mwakoze kunyiyumvira mwakoze kila kitu ikindi naco abajene bakorera ahantu hari isuku hasa neza washo wamengo ngezi Dubai nanje wana ni heza sana berekana ko bifashe neza kabisa bro just bakuzi ba Loyal TV areka ndagushimire cyane remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kiko akajyo keza kukumenya amakuru y'abastar kuri kamera bari kumena AlvinS niyo yatumye image ibona imeze neza cyane niyo yatumye sound yumva imeze fresh sana je wari kurumva kuri micro my name is Radio twari kumena Teddy Chachan mu bwame bwa Loyal TV umunyempano afite impano genda kuri page yiwe wandike Teddy Chachan uraza kubona abyinshi bigiye bitandukanye tumushigikire dukunde ibyiwacu dushigikire impano zacu kugira ngo tusohoke hanze tuzana amadalas reka ndabwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao my name is Radio this is Loyal TV in the place wagwan peace and love.